N'urugamba rukomeje gukomera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rwakomeje gutwara abana b'abarundi ndetse n'abasoda b'abarundi muri rusange nkuko vyuma biratugeraho canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyuma y'uko rero ku munsi w'ejo tubashikirije amakuru yavugaga yuko abasoda b'abarundi bamaze hafi amezi 7 bataronka agahembo kabo canga ibifungurwa bikwiye, harakomeje kugenda hibonekeza abarundi bariko barafatwa nkuko vyuma biragaragara. Hari amakuru ariko arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku mbuga nkwaniro yerekana bamwe mu basoda b'abarundi yarafashwe ndetse arakubagurwa, bigaragara yuko yoba yarakubiswe by'umwariko n'abamufashe. Hari bamwe rero bariko baratangaza neza yuko yoba yarafashwe ari ku mirongo y'imbere ku rugamba acarahunga, abandi bakama bagaragaza ndetse barerekana neza yuko yoba yarafashwe n'abanyagihugu ariko ararondera ibifungurwa, abandi bakavuga yuko rero yoba yarafashwe n'umwari wa M23 bamaze imisi bariko barahanganye ku buryo buremereye cyane. Abasoda b'abarundi bari bamaze igihe batariko bibonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kugeza ubu ngubu amakuru yoma aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwariko amakuru akaba akomeza kugenda aradusumira agaragaza ndetse by'umwariko arerekana neza yuko by'umwariko abasoda b'abarundi bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse batari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse berekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birakomera. Amakuru y'amahara dusumira cange aratugeraho akaba akomeza kugenda by'umwariko aradusumira ndetse anagaragaza neza yuko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma yuko abasoda b'abarundi bari bamaze igihe by'umwariko batagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwariko bakaba bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwariko bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi bakakomeje kugenda barapfa ari benshi, abandi bagaca barafatwa miri. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugira cange aradusumira arerekana neza yuko ingorane zikomeze kwibonekeza mu basoda b'abarundi. Ni mu nyuma yuko Reverend Ndikuriyo nyiriteka by'umwariko mukuru w'umugambwe canke umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD asigura yuko ingwano ziri kubera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko zikomeje kugenda by'umwariko ziratuma by'umwariko hagaragara ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati y'u Burundi n'igihugu cubanyi ca Kongo nkuko vyoma bigaragara. Ni mu nyuma yuko yasiguraga ko rero igihugu cubanyi c'u Rwanda cyama cyagiriza u Burundi by'umwariko gukorana n'imihari itandukanye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi by'umwariko abarundi bakaba bongeye gutera hejuru bavuga yuko rero by'umwariko bakomeje kugenda barabangamirwa n'urugamba batazi imvano yago ndetse n'igituma baba bariko baragwana muri rusange. Turagaruka ku gisubizo cya M23 mu nyuma yuko umuryango umwe bwa Buraya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye gusaba yuko uyu muhari wava mu gace ka Masisi baherutse kwigarurira, ariko kandi uyu mwari ukavuga yuko rero by'umwariko udateze kuzova muri Masisi dore yuko washimangiye yuko ari iwabo. Nyuma y'urugamba ruremere cyane rumaze imisi rukomeye ndetse rukomeje kugenda arushimangira ndetse rwerekana neza yuko by'umwariko hakomeje kugenda by'umwariko hibonekeza by'umwariko impfu ziremere cyane ndetse no gutakaza ubutaka bwinshi ku ruhande rw'ingwabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umubare wa M23 umaze imisi uriko yigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwariko uru rugamba rukomeje gutanga insinzi ndetse n'icyizere ku muhari wa M23. Turagaruka kuri byinshi bikomeje kugenda biravugwa ku rugamba, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse by'umwariko no ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kaze kuri mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi buce bigiye bitandukanye, by'umwariko batwumviriza bari ku ma province amwe namwe mu bisagara bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze kuri mwese kuba twumviriza kuri no moresha kure yacu na yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakoko mecana amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza by'umwariko bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino umwisi by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose.
kaze kuri mwese pyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 pyonda ko hirya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko dushizeho ikiganiro gishasha. Kaze kuri mwese tuyatangurire ngaha mu Burundi twerekeza ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko rero habaye urugamba ruremere cane, urugamba ruteye ubwoba ngaha by'umwihariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko kandi ku munsi w'ejo aribwo rero twabashikirize inkuru y'abasoda b'abarundi by'umwihariko bari ngaha ku butaka bwa Kongo bashimangira ko badaheruka kuronswa agahembo kabo canke agashara kabo, akaba bamaze by'umwihariko amezi 7 yose by'umwihariko bataronka ako gashara kabo, bikaba bivugwa ko n'ibifungurwa badapfa kuba bo bironka nk'uko amakuru yoma aradusumira. Hari umwe mu basirikare b'abarundi akomeje kugenda arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu nyuma y'uko ariko arahanwanwa amasanamu yiwe ndetse n'amavideo yerekana yuko yowe yafashwe mpiri. Hariko haratangazwa byinshi bigiye bitandukanye. Hariho amakuru ariko aravuga yuko rero yowe yarafashwe n'umuhari wa M23 mu rugamba rumaze iminsi rurabera muri Masisi, abandi bagaca barashimangira ko yowe yarafashwe n'abanyagihugu, abandi bakagaragaza neza ko yowe yarafashwe ariko arahunga. Umusirikare w'u Burundi yoba yarafatiwe mpiri rero muri Masisi muri Nord Kivu by'umwihariko igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Zimwe mu mbuga z'abakongomani ngurukana bumenyi ziravuga ko reba yowe yarafashwe n'abanyagihugu ahitwa Kamatare, ubugero yowe yarafashwemo ntibabutomora neza. Bamwe rero barandika yuko kandi yari ku rugamba bamufata ariko arahunga, abandi bandika ko rero yowe yarafashwe ariko arondera ibyo gufungura canga ibifungurwa. Umuravye mu maso biraboneka neza ko yoba yarakubiswe n'abanyagihugu bamufashe. Mu nkuru rero by'umwihariko iraherukana bashikirije ku munsi w'ejo, nari narababwiye yuko rero abasirikare bavuga ko rero bamaze amezi 7 badahembwa, ntituzi ko rero ari inzara yoba iriko iratuma rero habaho ibintu nk'ibi ngibi canga se ibindi nk'ibyo ngibyo. Abamaze gufatwa rero ni benshi, ariko leta y'u Burundi nibaneze by'umwihariko ntica yemera yuko ari abasoda babo canga se by'umwihariko ari abana b'u Burundi bariko barafatwa. Uyu ngo yaragiye kwiyongera ku bandi basirikare b'u Burundi bafashwe na M23 kuva muri Munyonyo 2023, Kigarama 2023, Ntwarane 2024 ndetse na Rusama 2024. M23 yarasabye ko rero yovugana na leta y'u Burundi ingene yo isubiza abasirikare bayo bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Inyishuro ya President Evariste Ndayishimiye irateye isoni by'umwihariko nka kizigenza w'ingabo z'u Burundi, akaba ari nawe rero azirungika muri RDC, akongera hakaba ari nawe rero ahembwa amamiliyoni y'amadolari atangwa na President Felix Antoine Tshisekedi. Yarishuye ko abafashwe atari abasoda b'u Burundi ko ari abagwanyi b'umuhari Reditabara, umugari w'abaroberi b'abahutu basanzwe baragwanya ubutegetsi bwa Variso Ndayishimiye. Bifuza yuko rero ibintu byoca birahinduka. Imiryango y'abasoda by'umwihariko yarumiwe, abasoda barumiwe, abarundi by'umwihariko twaramaramaye ndetse twarabuze icyo tuvuga. Abasoda b'u Burundi baravuga ko rero badatahura ingwano barimwo rero, aho n'igihugu bitwa ko rero bagiye kurwanira kitigera kibaha iteka. Nta munsi n'umwe rero uzumva RDC yunamiye ingabo z'u Burundi zaraguye ku rugamba. Abasoda ba RDC be n'abanyagihugu baho by'umwihariko barafata ko abarundi ari abacangiro by'umwihariko baje kubarira ko rero amadolari. Ntibazi ko rero ayo mahera ari aya Evariste Ndayishimiye n'akagwi gatoya rero ahako muri rusange. Ku rugamba ni kenshi abasirikare b'u Burundi by'umwihariko batanywe urugamba bakisanga by'umwihariko bakikujwe by'umwihariko na M23 mu gihe baba bazi ko rero basize FARDC ngo by'umwihariko ibacungire inyuma by'umwihariko y'ibikoho bikomakomeye cyane. FARDC n'abazarendo baca babatana urugamba, bakaca by'umwihariko biyirukira by'umwihariko batababwiye. Abasoda b'u Burundi ntibumva impamvu rero baja kugwana by'umwihariko kugwanya abana ba RDC bashaka guta abana ba RDC bashaka gutaha iwabo. Twebwe turi ababanyi by'umwihariko iyo mu rugo rero rw'umubanyi habaye rero ukutumvikana, ntuja rero gufasha bamwe rero kugwanya bene wabo, ahubwo unyaruka kubumvikanisha, gutyo ukabareba neza rero by'umwihariko umuzimya muriro mwiza kuko bizoma bigaragara. Basirikare bacu
bacu by'umwihariko muzofatwa gucya gushika ryari nkuko vyoma bigaragara. Hari bamwe rero by'umwihariko baca baratanga by'umwihariko amakuru bakagaragaza neza yuko rero bariko barategwa impungenge n'uburyo rero abasoda b'abarundi bariko barafatwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi leta y'u Burundi ikaba ishimangira ndetse ikanerekana neza yuko by'umwihariko biriko birakogwa ndetse n'ibiko biratangazwa byose by'umwihariko atacyo by'umwihariko byotanga, mu gihe by'umwihariko Burundi na Kongo baca barafise amasezerano aremereye cyane. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku bigendanye n'urugamba rukomeje guca rurabera nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma y'urugamba ruremere cyane nyine ruriko runatwara abana b'abanyagihugu, abana b'u Burundi. Harakomeje by'umwihariko inkundura ndetse no kutumvikana ku biriko birakogwa ndetse n'ibiriko biribonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba nga ku butaka bwa Kongo. Nyuma yuko umuhari wa M23 wongeye gukomeza kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyuma yo kwigarurira parike y'igihugu ya Virunga ndetse no kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, hakiyongeraho by'umwihariko na Masisi, amakuru y'ama aradushikira cange aradusumira akaba akomeza kugenda ashimangira yuko rero by'umwihariko eho ikomeje kugenda igaragaza ndetse yerekana neza yuko ibikomeje kugenda biravugwa canke bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko nabyo rero biko birateye ubwoba cyane. Nyuma yuko eho by'umwihariko umuryango umwe bwa Buraya wibasiriye umwari wa M23 usaba yuko rero worambika ibigwanisho hasi ndetse ukava no muri ibyo bice byose umaze imisi wigarurira, amakuru y'ama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse by'umwihariko yerekana neza yuko umuhari wa M23 by'umwihariko wamaze kugenda by'umwihariko ushimangira by'umwihariko ndetse unerekana neza yuko witeguye gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko guma iwabo. Wakaba washimangiye ukanasubiza eho ko by'umwihariko Masisi ari iwabo badaca bahava canga se badashobora no kuba bohava nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yoma aradusumira. Ni mu nyuma y'uko kandi umuryango umwe bwa Buraya eho waranasabye leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhagarika ubufatanye by'umwihariko ifitanye na FDLR ndetse n'indi mihari yitwaje ibigwanisho mu ngwano irimo na M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu ca Kongo. Ni icyemezo gikubiye mu itangazo by'umwihariko uyu muryango washyize ahabona rero kuri uyu wa mbere uheze igenekerezo rya 6 Mutarama 2025 bigendanye n'ingwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC. Iri tangazo riravuga ko umuryango umwe bwa Buraya rero usaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhagarika ubufatanye na FDLR ndetse n'indi mihari yitwaje ibigwanisho. FDLR ni umuhari by'umwihariko umaze igihe mu burasirazuba bwa RDC by'umwihariko wiganjemo abagize uruhare rero mwihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. RDC yaragiye ikorana n'uyu muhari by'umwihariko mu rugamba irimo rero n'umuhari wa M23 burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni kenshi kandi abayobozi b'icyo gihugu bagiye bumvikana by'umwihariko mu mvugo zirengera by'umwihariko uyu muhari. Urugero naho rero by'umwihariko muri Nyakanga 2024 rero Jire Paruku rero wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko abagize umwari witwaje ibigwanisho wa FDLR ari abasaza barimo rero abafise imyaka yarugwa muri mizo wa 70 by'umwihariko z'amavuko, agamije kwerekana yuko rero utagifise imbaraga zahungabanya umutekano w'igihugu c'ubanyu c'u Rwanda. Muri ritangazo by'umwihariko eho yarakomeje kandi yamagana igikorwa ca M23 cyo gufata umujyi wa Masisi n'ibindi bice biwegereye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi ivuga ko rero ibiri kuba rero bisubiza inyuma ubushake bwagaragajwe mu gushaka ibisubizo bishengeye ku mahoro ku bibazo biri mu burasirazuba bwa RDC. Yarasabye M23 kuva mu bice rero yafashe ndetse no kubahiriza ibihe by'agahenge rero byashyizweho. Nubwo kandi umuryango w'ubumwe rero bw'Uburayi watangaje ibingibi, ni kenshi umuhari wa M23 wagiye ugaragaza ibimenyetso by'uko rero ubahiriza ibihe by'agahenge biba rero byarashyizweho ariko ugashotogwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko zifatanyije n'imihari irimo nka FDLR bikarangira izisubije inyuma rero by'umwihariko ndetse ikigarurira n'ibice bigiye bitandukanye zari zirimo.
Ero yaravuze ko ishimangira umumaro rero wo kuba impande zose zahosha imigwano ndetse mu buryo rero bwihuse zigashyira mu bikorwa rero imyanzuro yose y'ibyemejwe binyuze mu biganiro bya Rwanda bimaze iminsi birabera i Rwanda muri rusange. Iki cyemezo cya Rayo kije nyuma y'uko rero kandi imigwano ihanganishije M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ikomeje gufata indi ntera ndetse n'imirwano yasize uyu muhari wigaruriye by'umwihariko ibindi bice rero birimo Masisi, Katare yafatwaga nk'ibirindiro bikomakomeye cyane by'umuhari w'iterabwoba wa FDLR. Mu nyuma by'umwihariko harakomeje kugenda hagaragara urugamba ruremereye cyane ku buryo rero abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko urugamba rukomeje kugenda rwibonekeza ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko rukomeje kugenda by'umwihariko rugaragaza ndetse by'umwihariko rwerekana neza yuko iyi ngwano ishobora kuzofata ikindi gihe kirekire cyane. Hari abasesenguzi batajya umunwa mu kugaragaza ko urugamba ruri ku butaka bwa Kongo ndetse n'iki kibazo cy'umutekano muke ari bimwe rero mu bintu biremereye cyane ndetse bishobora kuzotuma by'umwihariko ibintu birakomeza kugenda birazamba. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibiriko biraba ndetse by'umwihariko n'uburyo hariko arifashishwa zimwe mu ntwaro ziremereye cyane ari ikimenyetso cy'uko iyi ntambara by'umwihariko ishobora gukomeza kuba akamaramaza ndetse no gukomeza gufata igihe kirekire cyane. Hari amakuru avuga ko urugamba rumaze iminsi ruraba ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hakomeje kugenda harapfiramo abasoda benshi cyane ndetse abandi bagaca barakomereka. Hari amakuru ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibiriko biribonekeza canke ibiriko biraba ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hakomeje kugenda harifashishwamo zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, bimwe mu bigwanisho bya rutura ndetse batari bakeya bakaba bashimangira ndetse baranerekana neza yuko bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo biremereye cyane n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta adafite ivumbi by'umwihariko arerekana neza yuko Bwana Tshisekedi ubwo yahurizaga hamwe rero inteko nshinga amateka ndetse na nkenguruza amateka ari kubabwira uburyo rero ubuzima bw'igihugu by'umwihariko buhagaze, yarasiguye ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo n'ibibazo by'umutekano mukeya, ashimangira yuko byose bizosozerwa cyangwa bizorangizwa n'urugamba cyangwa se n'ingufu za gisoda. Mu gihe gushika ubu ngubu none nyine RDC ikomeje kugenda by'umwihariko irafatwa by'umwihariko nk'izingiro ry'ingwano ziremereye cyane zikomeje kugenda ziravuza ubuhanga ku butaka bwa Kongo, mu gihe abatari bakeya bama barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko bakomeje kugenda barategwa impungenge n'ibyama bigaragara ndetse n'ibikomeza kugenda biratangazwa. Uburundi burakomeje kugenda bushyigikira ibikomeje kugenda biraba ndetse n'ibikomeje kugenda birakogwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'uko rero butanguye kugenda burarungika y'abasoda benshi. Binavuga ko kandi hari izindi batayo zimwe na zimwe by'umwihariko zaba ziteguye neza by'umwihariko kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo kugira zigire uruhara ruremereye cyane by'umwihariko mu kugerageza ndetse by'umwihariko no gukora iyo bwabaga kugira ngo ngaha muri Kongo bashe kuba bogarukana amahoro n'umutekano, mu gihe umuhari wa M23 wo ukomeje kugenda usigura ndetse unagaragaza neza yuko witeguye gukora iyo bwabaga kugira ngo ibintu bikomeze kuba byogenda neza ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho rero akaba asigura yuko umwari wa M23 ukomeje kugenda by'umwihariko ugaragaza ndetse werekana neza ko witeguye guhangana ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru atugeraho arashimangira yuko kwigenekerezo rya 7 kwezi kwa 2025 umusirikare w'u Burundi yarafatiwe mu migwano yabereye mu birometero bike rero uvuye mu mujyi wa Ngungu ahitwa Kamatare muri Masisi, Kivu y'Amajyaruguru. Imyidondoro yiwe by'umwihariko ntirabasha kuba yomenyekana neza. Abasirikare ba Variso Ndayishimiye barakomeje guhonera by'umwihariko mu mashamba ya Kongo, abandi bafatwa by'umwihariko kujya bafatwa nk'ubusurira rero kubera kubura rero ibijyo. Bamwe rero muri bo bakaba baramaze amezi 7 atamushahara barabona. Amakuru rero dukora by'umwihariko aho abari
abasirikare b'abarundi nuko rero bamaze imisi ishika kuri 5 atamazi canke ibyo kurya by'umwariko bafise by'umwariko bakojeje ku munwa ibikoresho bikomakomeye cyane bakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba hamwe rero by'umwariko n'amasasu bagiye barabita barahunga umuhari wa M23 by'umwariko ubamereye nabi cyane muri Kivu y'amajyaruguru utaho by'umwariko bakirara akabiri M23 itabirukanye abandi bagashima kwishikana mu buryo rero by'umwariko umuhari kuri uwo muhari kuko rero ataco babona bariko baragwanira nkuko bizoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusomira akavuga ko M23 maze imisi iriko rakira abasoda bagiye batandukanye abasirikare by'umwariko turi kubona bariko rero barakubitwa n'inkuba rero ya M23 abenshi na abatutsi rero gusa ibi rero birerekana yuko Evariste Ndayishimiye umugambi wiwe afise wo kumara abatutsi bose bari mu gisirikare c'u Burundi ko ariko rero arawushira by'umwariko mu ngiro abifashijwemo na President Félix Tshisekedi Chilombo ibi akwa ibyo rero bigiye gusubiza igihugu c'u Burundi inyuma. Kugeza ubu ngubu abanyagihugu b'abarundi barakomeje kugenda by'umwariko barashimangira ndetse baranerekana neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'ibiriko biraba mu gihe Evariste Ndayishimiye atacyo bimubwiye kuba abarundi bariko barapfiranga ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aratugera aravuga yuko kandi Red Tabara yanze gukomeza by'umwariko kuraba ibiriko biraba by'umwariko bikaba bivuga ko rero igiye gutanguza urundi rugamba ruremere cyane nkuko byoma biragaragara canke kuko amakuru yama aradusumira. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubire mu masaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.